cyose no gutera ishavu kugira umurundi yumva ishavu ngo abatere tibagiye ko bigeze no kuturasa bari mu cibitoki ca Rugombo ego donc nagasomborotso iyo kaja hose kugira habe intambara mu bisanzwe umukuru w'igihugu w'incabwenge azi neza yuko abene gihugu ari nk'intama Imana yamuraze ayobore ashaka gukwega intambara agerageza uburyo bwose habe inzira z'ibiyago by'amahoro hatarinze guseseka amaraso y'umwana w'umuntu aravuga ngo urumva ngo umucuti arumuja mu bujyaje ukuntu ukumva neza yuko umengo nihaje nyene ateza kucishura ko ico kibazo agashaka gukoresha diplomasi ariko kumva neza ko ari mu bujyaje abantu ukoresha umwanya babonera ibintu hafi bariko baribaza ikintu Paul Kagame co yoba yishimije kugera yaho agarariza na Amerika ko Amerika uribuka ko amasezerano ya Washington yamutegetse ko ategeza gukura ingamba z'ubwirinzi hari ego ariko aravuga nti jewe nta na kimwe nkurayo nta n'abasirikare nkurayo no kwiyahura mabu no kwiyahura nta kindi ariko abatamumanga donc ariko akwega intambara hazobe intambara abapfa bapfe na wayipfiremo agende ariko u Rwanda bihano Amerika nizohagarika ibihano yafatiye u Rwanda ngo kwera president ngo atagihari cyangwa oya ibihano birabandanya ni mpaka yonyene ivuze ati ibihano birahagaze hajya amenye yuko ibihano Amerika yafatiye u Rwanda nubwo yopfa u Rwanda inzira karenganiza izokwamaho kandi rutazi na kimwe oya nta ntambara Amerika n'u Rwanda izobaho oya Amerika bro Amerika bishobora kugwana no gihugu cy'u Rwanda ivyo bintu ivyo nabaho nivyo nakunda Amerika ritagira reaction ku majambo arashikira diplomasi kandi Amerika cyo n'umuvyeyi rega Amerika niyo subasha Amerika n'ubunyene irashoboye kumufata Kagame n'amaboko neza nka Maduro abanyarwanda ntibamenye ni donc bo bakumva bakabona ama interview kumva ivyo bintu byasohotse ngo ari mu buroko amazi n'igihe Amerika mutare karika burya ikintu afsinata mbe uramaze ko nujya muhungu wa Museveni ko nawe nari mu bantu bazomukwegera Museveni donc aba bahima hari ukungene bameze umengo nta n'ubwenge bagira shaka wigarukiriza uno munsi nabo ku ma station bariko baratonda badugije ibiciro vy'ivyo kurya sinzi yuko ivyo kurya batabirima babikura muri Israel na sawa ibitoro baduzi ibeyi urumva ivyo rero nibigaragaye sivyo aho rero nitugiye mu mishahara y'abigisha mishahara y'abasirikare y'abapolisi y'abaganga ivyo niturinze kuvyinjiramo cyane reka tubabwire ibintu bigaragara ndakubwije ukuri neza yuko ikintu cyose kizoba kubi ku Rwanda umuntu wa mbere azobibazwa azoba ari president Kagame nabonye ariko baratangura yo gutwenga ninzize kano kabazo ka gatatu kuko baratwenga ifoto y'umukuru w'igihugu yikoreye umusaraba kugira ngo twibuke ukubabara kwa Yesu Kristo yagize ku musaraba ariko batanguye kuvuga amajambo menshi ngo nta mukuru w'igihugu yo gukorera umusaraba bunaki gusa kwa kuntu nyene basanzwe bo ibintu by'Imana batavyereka president wacu Mundira twaramutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiri biravana umwe wese naho aherereye so my name is John Mabo aho turakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibi bintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Mbere yanyu mufise koresha umwanya. Yes sir. What's up bro? Good. Meze neza. Ndaho kabisa meze neza. Kebuke. Yeah. Yes. Koresha umwanya. Yo. No munsi rero amakuru tugomba tuganire ko tuza kuganira kuri point zibiri. Tuza warabonye ikiganiro President Paul Kagame yatanze kumbonesha kure Jeune Afrique. Ego. Aho yavuze amajambo menshi cyane tuzagarukako. Ariko ijambo rya mbere tugomba tugaruke ko yaravuze nti jewe n'urusoro rumwe sinkura muri Kongo n'igrenade sinkura muri Kongo arasuzugura Amerika izuba riva ikintu wewe ukivuga kwiki bon icyo no kivuga ko cya mbere nuko president w'u Rwanda iki agizwe n'amanyama afise amanyama ariko iyo bamukonye aratekereza kandi ivyo vyose nkabikorera we si kugatwe kiwe
oyaye hari amajambo avuga umengo ari ni incabwenge umengo n'amajambo arimo diplomasi ariko ugiye kubiraba neza ibigaragara neza n'amaso y'umwana w'umuntu urabona neza yuko ari ubujuju kandi ubujuju bukabije cyane no gutamumanga abene gihugu biwe kugarariza ati nta kintu kimwe nkura muri Kongo ubwa mbere yarabihakana tuvyibukanye neza ko ubwa mbere yabihakana ngo twebwe ngo sibanakana naka ngo turondera ngo aba FDLR biki nibiki ariko mu nyuma byarangiye avuze ati M23 Rwanda ivyo amakungu yarabize yaramaze kubimenya kuko yaranka mu message menshi ibirego byaba ari byinshi ubuhoho rero ageze kuri level yo kuvuga ati sinkura n'ikintu na kimwe ashaka intambara kandi ndabisubiyemo Kagame ashaka intambara ashaka kwiyahura karondera inzira yo kwiyahura none urabona ino ntambara kweri uvuze ngo ashaka intambara gute ashaka intambara na Kongo ashaka intambara na Amerika ashaka intambara na donc ashaka intambara mu nzira zose zibaho urabona igihe twe tugize isanganya muri ka base biyitiriye ko ari bo babikoze cyose no gutera ishavu kugira umurundi yumva ishavu ngo abatere bagiye ko bigeze no kuturasa bari mu cibitoki ca Rugombo ego donc nagasomborotso iyo kaja hose kugira habe intambara mu bisanzwe umukuru w'igihugu w'incabwenge azi neza yuko abene gihugu ari nk'intama Imana yamuraze ayobore ashaka gukwega intambara agerageza uburyo bwose habe inzira z'ibiyago by'amahoro hatarinze guseseka amaraso y'umwana w'umuntu ariko bidasigura neza ko bitabaye ngombwa amaraso aseseka ariko aseseke muri kayihe umwansi yagusatiriye wabuze aho umuhungira ucumwivuna uravuze ngo Kagame ngo urabona ko Kagame yo kwemera ibiganiro amahoro akaza mu gihe tuzi abantu bose yagiye araganira nabo byarangiye agize abagandagura ko bikunda kuri Kagame ibiganiro by'amahoro natabikunda mu neza azobikunda mu nabi kuko nta na hamwe intambara yigeze ikiza ibintu uyu mwanya nyene ibiyago by'amahoro wibuke neza yuko n'amasezerano yarusha n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira uze mu gihugu witoze amahara baya amasezerano hari amasezerano yo guhagarika intambara donc ibintu byose hariho intambara nta kintu na kimwe kigera gipasa dusubiye inyuma kuri president Habyarimana ntuzi ko nabo bari bagiraniye amasezerano yo guhagarika intambara ego donc n'ubusnitch bwiwe niko niyo matware yiwe niko ameze donc abahima presque nka bose niko bameze n'abantu baba nafiki gusa murapanga ibi mu nyuma yo kumbe ifitiye plan ziwe kuko urazi ko abakuru b'igihugu bose batwaye Burundi barakunda president w'u Rwanda bafata u Rwanda yuko ari abacuti ariko vision na target za Kagame zabe zigaragara neza yuko atari umwana mwiza ku gihugu cy'u Burundi ubibuke neza yuko n'urupfu rwa nyakwigendera president Pierre Nkurunziza yuko hashtag no mu Rwanda iriyo ndibuka ko banweye barabyina baratarika urumva kandi si ukubyina gusa gutarika barazi ibyo imigambi yabo bari bafise donc president w'u Rwanda wewe yarazi neza yuko igihugu cy'u Burundi kizotwagwa n'umuntu washatse umuntu wewe agenye akujya bagize Kongo urumva ivyo rero byarahagaze kandi donc abarundi baramaze kumwereka neza yuko imigambi yiwe yose idashaka gupasa atakintu akimwe afise ubasha bwo gutegeka ubu right now muri kiganiro yakoze na Jeune Africaine narumvise avuga ngo tuzomufasha ngo ibyo bito umva president bamubaje kuca president w'iwacu ukungene atwara Union Africaine urumva aravuga ngo urumva ngo umucuti arumbuja mu bujyaje ukuntu ukumva neza yuko umengo nihaje nyene ateza kucishura ko ico kibazo agashaka gukoresha diplomasi ariko kumva neza ko ari mu bujyaje abantu ukoresha umwanya babonera ibintu hafi bariko baribaza ikintu Paul Kagame cyo yoba yishimije kugera yaho agarariza na Amerika
ko Amerika uribuka ko amasezerano ya Washington yamutegetse ko ategeza gukura ingamba z'ubwirinzi hari ariko aravuga nti jewe nta na kimwe nkurayo nta n'abasirikare nkurayo no kwiyahura mabu no kwiyahura nta kindi kuko nta muntu numwe yigeze apingana na Amerika menya yuko n'umuzungu umuzungu icyagukeneye ko aragufasha akene abone ibyo gukora ko aragufasha ibyo tumaze kuvuga kenshi Kagame nawe aramaze kubona neza ko Amerika ubu atakintu na kimwe ikimufasha muri ubuzima avuga ati naramaze kunyaho ntema urumva byarabaye karabangiye urumva ubu nibakora ico bashatse ariko abari tamumanga abanyagihugu b'u Rwanda ko si bose ari abana babi wapi ari abana hari abeza mu Rwanda ari abanyarwanda bameze neza bafite umutima runtu urumva umubi gusa ni president wabo kugariza Amerika ntakubeshye kugariza Amerika gusa n'ubu president w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yotanga itegeko ko aramutwara yotanga itegeko akarigarariza yubakoza amahano yubakoza amahano donc rero wewe Kagame ubu gukora amahano ni simple hari abantu bariko baravuga ngo atangiye gukora ngo ibintu bisa n'ubwiyahuzi kubera ko niko bimeze no kwiyahura nubera kwera yaramaze gutsindwa rega yaramaze gutsindwa ibaza umuntu ariko atsindwa nabo kuri bihugu bavutse hirya yejo bamaze imyaka atanura atwara imyaka 10 we watwaye imyaka 20 hafi 30 n'ingana urumva ariko akubitwa diplomasi n'abakuru bihugu badatwaye n'imyaka 10 bino bintu none kurisha umwanya ntubona ko bishobora kwegera abanyarwanda karambaraye tuvuge ko president wabo ariko agurisha abanyarwanda ariko bashira mu muriro udahera ariko batamumanga donc ariko kwega intambara hazobe intambara bapfe na wayipfiremo agende ariko u Rwanda bihano Amerika ntizohagarika ibihano yafatiye u Rwanda ngo kwera president ngo atagihari cyangwa oya ibihano birabandanya ni mpaka yonyene ivuze ati ibihano birahagaze hajya amenye yuko ibihano Amerika yafatiye u Rwanda nubwo yopfa u Rwanda inzira karengane zizokwamaho kandi rutazi na kimwe nkaka kundi inzira karengane z'abana ngo aba FDLR bariko baricwa mu gihe abakozeho nyabwoko yagiriza ko yakozeho nyabwoko bamwe bashaje abandi banamaze no gupfa kabisa mu misi heze twarabonye Trump aho mubonano abatavuga rumwe na president na Kagame ubwo ntiyoba president Trump ntiyoba agomba akoreho ubutegetsi bw'u Rwanda ko atanguye guha umubonano bamwe mu batavuga rumwe nawe kiya kintu cararangiye cararangiye kuko urabona ibirego vya bajya baba donc Kagame burya butegetsi ntiyabutwaye ku nguvu za kubene gihugu ngo nabo bamwishimiye yakoresheje inguvu umva yatoye ubutegetsi ku nguvu urumva ashesha amaraso yishe umukuru w'igihugu donc ni za ntwaro z'ababuyoya z'amakudeta no ku uyu ureka tware ndamufise cangira uku urumva urumva rero bajya aba FDLR bajya nibo bari gutwara igihugu bajya nibo bene u Rwanda mu bisanzwe nibo bene u Rwanda bajya nibo bene u Rwanda uvuze nibo bene u Rwanda Kagame yabasumbije abatabitahura bon abatabitahura tumaze kubivuga kenshi rega amabu ino systeme ino politiki ya kano karere si ibintu bishasha biko biravuka byinshi oya byinshi biko biragaruka usubije n'amasi inyuma ucu bibona igicapo cyavyo FDLR igihugu cy'u Rwanda barazi neza ukungene abanyarwanda bakeneye barazi icyo abanyarwanda bakeneye si nk'uyu mu president akeneye inyungu ziwe gusa akeneye gusesa amaraso kugira yubake ibyubahiro yubake ibiki n'ibiki yayi bajya n'abantu urabona president nk'umuhungu wa Habyarimana turaza kuhagaruka mu kanya ego kuko yamuvuze ko byinshi nawe yamuvuze ko byisawa jene ndiko ndakubwira ati burya Rwanda sugwa Kagame nabantu nibanabitahure urumva abantu nibabitahure kuko abene u Rwanda barahari kandi buri gihe cyose iyo uri kuratora ikintu atari ciwawe birangira ugisubije tu kabisa reka tugarukire ku muhungu wa Habyarimana ari we Jean-Luc Habyarimana yashoboye kumuvuga ko muri kiganiro
aravuga ko ariko afashwa na Tshisekedi kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwiwe. Jean Habyarimana uramuvuga ko iki kukwifatikanya na Tshisekedi? Okay, urabona umuhungu wa Habyarimana ibyo Kagame mwagiza ngo yifatanya na Tshisekedi nawene yifatanije na M23 arayirema arema bananga ba Makenga bande ngo agwanye ubutegetsi bwa Kongo. Nimba rero umuhungu wa Habyarimana yavuze ati jehewe ndaronse aho mfatira kugira shike mu Rwanda ntegeza gucaha iyo nzira Kagame rero yayibonye nayigwanya ariko amenye yuko atanguva gifise zo kugwana n'ivyo bintu urumva. Rero umuhungu wa Habyarimana nawe si umwana muto arazi neza ko ya gihugu yuko bacivye azocisubiza ariko mu majambo ya Kagame biraboneka kumenga ntamutinya Kagame biraboneka kumenga ntatinya umuhungu wa Habyarimana avuga ko ega Kagame n'amanyama yiwe ega Kagame nashobora kwemera yuko wamusumbije ujya adapfuye nashobora kwemera ko wamusumbije kandi iyo Kagame adapfuye nta mahoro akagare ka East Africa kazigera karonka. Ibi ndabivuze uno munsi nejo muzobimbaze Kagame akiri ku butegetsi akiyobora u Rwanda akiri agifise pouvoir yo gutwara igihugu nk'u Rwanda nta mahoro azigera aboneka muri kano karere. Kagame yongeye gusa nkaho umenga ashigikiye Kabila aravuga ati baramubaje ategeza kumushigikira kubera Kabila yemere no kumuha ubuhungiro. Ego nibo bamushizeho rega Kagame na Museveni nibo bashize Kabila ku butegetsi. Kagame na Museveni ivyo byo barabizi si ibintu yavyemeye rega amaze kwemera byinshi yaremeye ko ari M23 yaremeye neza yuko atava mu Rwanda kwemera ko ahereza ubuhungiro none bananguzi batahahe bajya bose bitahira Kigali bajya ni nk'abanyarwanda warabonye n'aba bantu zenye donc politique Kagame yayikoresheje igihe kirekire yarabesha abantu ariba abantu aragirane arica abantu ariko aho byageze byaramaze kumuteturukana byaramaze gusha kabisa nibigipasa. Niyo mpamvu adatinya kubemerera ati burya jewe nije nakoze ibi kabisa. Nagiye mbona abantu bamwe mu bahinga cyangwa mu basesanguza ba geopolitique koresha umwanya bavuga ati intambara yatanguye ari ya Kongo n'u Rwanda unahitanguye kuba ya Amerika n'u Rwanda. Oya nta ntambara Amerika n'u Rwanda izoba. Oya Amerika bro, Amerika ntishobora kugwana n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo bintu ivyo nabaho nivyo nakunda. Wari Amerika ritagira reaction ku majambo arashikirije diplomasi kandi Amerika cyo n'umuvyeyi rega Amerika niyo subasha. Amerika n'ubunyene irashoboye kumufata Kagame n'amaboko neza nka Maduro. Abanyarwanda ntibamenye niyo yashyize ntibamenye ni donc bo bakumva bakabona ama interview kumva ivyo bintu byasohotse wari mu buroko amazi n'igihe Amerika mutare karika burya ikintu afsinata mbe uramaze ko n'ujya muhungu wa Museveni ko nawe nari mu bantu bazomukwegera Museveni. Donc aba bahima hari ukungene bameze umengo nta n'ubwenge bagira jiki ntangaza rero bumviza amajambo twe president wacu yivugira bakabifata umengo ni blague ariko president wacu nta blague abari karavuga. Inyigisho ziwe ziratandukanye cyane no guhubuka kw'abakuru b'ibihugu. Ibaza ugakora ikosa ryo guhubuka ugakora ikosa ryo guvyonga Amerika neza ukayivyonga na hashtag hejuru bro hari ibintu buryo umuntu adakwiye gufitinatisha. Twinjire rero ku yindi point ya kabiri. Mu Rwanda ibibazo byatanguye by'ibitoro. Okay. Bamwe bariko baravuga ngo ni kubera intambara ya Iran. Oya shaka wigarukiriza. Uno munsi nabo ku ma station bariko baratonda badugije ibiciro by'ivyo kurya. Sinzi yuko ivyo kurya batabirima babikura muri Israel na sawa. Ibitoro baduzi beyi. Urumva ivyo rero nibigaragaye sivyo aho rero nitugiye mu mishahara y'abigisha mishahara y'abasirikare y'abapolisi y'abaganga ivyo niturinze kuvyinjiramo cyane reka tubabwire ibintu bigaragara. Ndakubwije ukuri neza yuko ikintu cyose kizoba kubi ku Rwanda umuntu wa mbere azobibazwa azoba ari President Kagame. Ya President Kagame ariko baravuga ngo ni kubera ngo biriko ngo igitoro kirabura kubera intambara ya Iran
kubera intambara yahewe ni kubibona bo ni kubw'ibihano bafashe ibihano nta ntambara ya Iran none ibitoro biva muri Iran direct biza nibica mu bindi bihugu Tanzania ayaye ivyo ni ibintu bidasobanutse n'ubu nibasubire gutwenge nibatwenge bavuga ati ntugacire bukaso oya wewe usiche kimamba kabla hujavuka mto wewe utwenge nawe ugwawe rukurindiri abanyarwanda ubwo banatwenga igihugu cy'u Burundi nta n'ubwenge bagira ntibabona iyo igihugu cyabo president bari karabatwara nabo niyo ari karabata ubwo sidafashanyo bahora babaha zaturi ntibiparara ibihano bafatiwe ico cyo nyine twebwe abarundi gusa ntibatwenga u Rwanda twe ni twibandaniza imirimo turime twimbure twibereho mu mahoro n'umutekano ivyo bindi navyo twe tubareke ico tutavuze bazocibonera nabonye ariko baratangura yo gutwenga ninzize kano kabazo ka gatatu kuko baratwenga ifoto y'umukuru w'igihugu yikoreye umusaraba kugira ngo twibuke ukubabara kwa Yesu Kristo yagize ku musaraba ariko batanguye kuvuga amajambo menshi ngo nta mukuru w'igihugu yo gukorera umusaraba bunaki gusa kwa kuntu nyene basanzwe bo ibintu by'Imana batabereye president wacu ivyarimwe ni wabizi urumva umusaraba sijya mbere uteruye kino gihugu barazi Imana yagikuye barazi ingene Imana ikundana iki gihugu apana president wabo babwira ngo Imana ngira gitinya oya twebwe dushira Imana imbere president wacu amasengesho basi ndabibutse interview discours imwe president wacu yavuze ati ahigwe abasenga iyo nsenga ico cyonyene kiraso abasenga iyo nsenga president wacu yizera Imana rugira vyose Imana yo mujura ari misi n'ijuru bajya nabo bizera ibifyiti n'ibifyitirizi urumva rero niyo mpamvu atabwoba na bumwe urumva president wacu afise arazi neza ko Burundi buzotegezwa gushika ku mbono kazoza arazi neza ko Murundi azoryama kuko bro je ndavya magume twebwe abarundi twaciyemo ndazi intambara abana uno munsi hari abantu bagwaye nihahamuka twebwe mu nzego ziwacu benshi nibimuga murabona na nyene iteka Reverien yuko yanarashwe bro iki gihugu bagikuye mu maraso barashesha amaraso baragitangiye ikimazi ubu rero nta kimazi kigikeneye gutangwa ku gihugu cy'u Burundi ibimazi byaratanzwe urumva ubu ni iterambere ni kusonga mbere nta bintu byo kuzuyaza kuraba hirya oya twe nitukiraba hirya twebwe tugana ku iterambere kandi nibyo birisire biko biragenda uno munsi amazu make adafite amataranga mu gisagara cya Bujumbura urumva uno munsi amabarabara izagahahe zatenga uharengana n'imodoka kandi mu mahoro meza cyane buterere twasesa amayarara uno munsi amazahari na karoruhore twebwe mani tugana ku iterambere bobo nibabandanye bafite inata aha gutangura ariko wohereza kino kibazo cy'ibifungurwa mu Burundi none hari ingorane ubona aha indera amaboko nizo zitera induru ngo zirashonje indera amaboko mumbirize neza icyo kintu simvuze yuko ngo atamuntu numwe ngo mu Burundi ngo ashonje bose ntibahaze ariko umuntu ayo kubwira ngo ndashonje ni indera amaboko kuko ngaho urondeye amafaranga aho nyene twe turiko turacana amafaranga koresha ubwenge Imana yaguhaye reka korera amaboko urabe yuko ariko mu Rwanda ukore cyane urera amaboko ibihano birago amaefe y'amantuze y'ibibazo vya president wabo ashikira umwene gihugu director ashikira umwene gihugu faster kabisa reka tugushimire kuri Shumari merci sana shimira abantu bose bakora kudukurikirana batari subscribe n'abakunda cyane ciao ciao